Pull up, Ghana. It's your boy JB Son. Right now, we are inside of University of Burundi. Muri mind game ya today tugiye dukorene n'abanyeshuri. Uwo mbona ndamubaza. Anyankiye tugwane. Here we go, man. Vive, man. Uri bien. So, banitwa JB Son. We nindese. Je nitwa Denizo. Oh, okay, umupaya. Tiger. Denny Tiger. Yeah, man. So, Denny, karibu cyane muri mind game ya today. Muri mind game ya today turi kubona ahantu henshi mu institution atandukanye barose ikonje ngaha mu gihugu cyacu cya Burundi. Twibaza ko iryo konje ryavuye ku iryo konje ko bibuka umuhisi président, le grand président de notre pays, Petero Nkurunziza. Wow. Louise. Yeah, man. Yasize amateka tutazigera twibagira. Yakoze byinshi byiza. Yadusigiye imbago twagiriye ko kera uno munsi ndetse n'ahazaza. Nashaka umfashe tumutorere akazina k'ubuhizi bivaye n'amateka yakoze ngaha mu gihugu cyacu cya Burundi. Oya, mu majambo make ni intwari. Nta n'ibindi norenza ko ni intwari. Ni intwari. Point. Need. Wow, thanks you, bro. Thanks. Yeah, man. Isn't it? Student of University of Burundi. Yeah. Yeah, man. Uri bon. Ugaragara neza. No muhora muri piro cyabona ko biga kuri kaminuza y'u Burundi. Mutwara aragaragara. So, man, for the content in mind game. We mind game ya today. Fisaga ububazo bubiri. So, ino munsi udasanzwe ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Abisi babahaye amakonje bibaza iki iryo konje ryavuye kuki? Turiko turibuka Burundi buriko buribuka umunsi umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yitabiye k'Imana. Petero wacu Nkurunziza yakoze byinshi, yadusigiye imbago n'ubu tukigendera ko mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ndashaka ufashe umutorere akazina kagatazirana ubona biberanye bivanye n'amateka yadusigiye ngaho mu gihugu cyacu. Nta zina no mutorera jewe kubera amazina ni menshi ariko nyene ni intwari. Ni intwari mu zindi ntwari zatwaye Burundi, aho byinshi yakoze. Ni intwari muri jambo rimwe. Umiswe intwari. Oh, thanks. Good nka. Weze fresh. Muteba yitwa JB Son mwe muri bana. Nitwa niyo mungera Disras. Mungera Disras. Kana umupare pe. Shanda bopara bushize. So, turi muri mind game today. Turi kwibaza eske ko mbona twese ahantu heshi barose ikonje mu gihugu cyacu cya Burundi. Bibaza ko iryo konje ryavuye ku. Okay, Jenny nibaza yuko ari kwibuka umunsi wahariwe Nkurunziza, Petero Nkurunziza bamwitonga imboneza intwari yama. Nuko. So, n'umuntu dufata nk'umuntu adasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Yakoze byinshi, yadusigiye imbago tukigira ko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Fasha umutorere akazina k'ubuhizi wo mwitwa umuntu yasize amateka atazopfa asibanganye ngaha mu gihugu cyacu. Ingenda kiyombere neza simpubuke. Akazina je no mutazi n'umuhizi w'abahizi. Umuhizi w'abahizi. Yego. Wow. Merci. Let's go, man. Big bro, man. AKA Ernest Lorenzo. Wow, man. And me, I'm JB Son. Yeah, karibu cyane muri mind game. Muri mind game ya today turi kwibaza eske ko tubona ahantu henshi no munsi barose ikonje bibaza ko iryo konje ryavuye kuki? Uyo munsi ni umunsi twibuka urupfu rwa nyakwigendera wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, ndetse ni n'umunsi wahariwe abapatriote. Donc ni umunsi wa patriotisme wahariwe gukunda igihugu. Niyo mpamvu abantu benshi barose ikonje. Okay, wow. Okay, yasize amateka atazigera zima mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tumwitwa intwari, tumwigwa rudasubirwamo. Yadusigiye imbago tukigira ko gushikana n'ubu, nibaza ko tuzozigira ko gushika no kumpera nkeka z'isi. Nashaka umfashe tumutorera akazina k'ubuhizi perezida wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza.
akazina k'ubuhizi akazina k'ubuhizi kaberanye n'amateka yadusigiye ngaha mu Burundi. ujyaje no mwitwa intwari y'abarundi bose. Intwari y'abarundi bose. Wow. Thank you bro. I see you. Irano kai kazina mu kubuhizi mwoha nyakwigendera wacu President Petero Nkurunziza yadukoreye vyiza atushikana aheza ndetse na nubu ivyo yasize tukibigirako mweho mwomuha akaye kazina kubuhizi. Pula is your boy JB Son.